Uno munsi kuri izi tariki turamutse twugurura indwi twitiriye Saint Valentin, Valentino Mweranda. Iyi ndwi igize y'12 mu ndwi twamaturinganiza twahariye Valentino Mweranda. Cyo kimwe n'izindi ndwi zose, indwi yahariwe Valentino Mweranda tuba dushaka ko abantu bamenya ukuri kwerekeye ubuzima bwabo, ukuri kwerekeye imigenderanire y'abantu, ukuri kwerekeye imigenderanire y'abantu n'Imana. Nicyo gituma dufata indwi yose, kandi muri iyo ndwi tugatumira abantu b'imigwi yose kugira ngo bashobore kuronka inyigisho zibafasha kumenya ukuri kwerekeye ubuzima bwabo, kwerekeye imigenderanire yabo n'abandi, cyane cyane dufatiye ku migenderanire y'ugwaruka, imigenderanire y'imisore n'inkumi, n'imigenderanire hagati y'abubatse. Nk'ubu muri iyi ndwi twayihaye ihangiro rishasha ko twigisha abantu ibintu bishasha batari bwumve. Muri iyi ndwi ikintu gishasha twazanye nuko dushaka kubwira abantu ivyerekeye Yozefu Mweranda, kuko twinjiye mu mwaka wa Yozefu Mweranda Papa yuguruye mu mpera z'uyu mwaka uheze. Yozefu Mweranda twamutoye kubera iki? Kuko araho inyigisho zikomeye abantu b'imigwi yose. Yarabaye umuyabaga, yarabaye umuserugo, yarabaye umuvyeyi, yarabaye umukozi, ku buryo imigwi yose y'abantu twasanze hariho ibintu bikomeye bashobora kwiga bakamenya, kandi bikabafasha rwose mu buzima bwabo no mu migenderanire yabo bafatiye kuri Yozefu Mweranda. Mbere ijambo ry'ihangiro ry'iyi ndwi ni Yozefu vyuka. Muri iryo jambo vyuka twumva Imana ihagurutse umuntu kugira ngo irangure umugambi imufise ko uranguke. Imana nayo isanzwe ifise umugambi kuri zina muntu wese, kandi zina muntu wese ahagurutse kugira ngo umugambi Imana imufise ko uranguke, arashika ku kintu gituma agira ubuzima n'iteka, akaroranirwa. Nibyo dushaka ko imigwi yose y'abantu ishika ko ugwaruka, abasore n'inkumi, abapfakazi, abubatse, abarezi, abakozi. Programme rero uko imeze nuko ejo ku munsi wa mbere tuzohera ku bapfakazi, kwa kabiri naho twakire ugwaruka kumwe n'imisore n'inkumi, ugwaruka saa 9:30, imisore n'inkumi saa 11:30. Hanyuma kuwa gatatu twakire kandi imisore n'inkumi kuva saa 11:30. Kuwa kane twakira abubatse bonyene guhera saa 11:30. Kuwa gatanu twakira ugwaruka saa 9:30, abubatse nabo saa 11:30. Kuwa gatandatu twakire abubatse guhera saa 2:30 gushika ku mugoroba. Mbere tuzosozerera hamwe nabo inkuka y'imisa tuzogira saa 9. Ariko iyo nkuka y'imisa si yabo gusa, zo ari inkuka y'imisa yo gusaba Yezu Kristo ngo yinjire mu miryango, ayibohore kandi ayikize, yongere ayihe inema ikeneye. Tuzosoma iyo misa saa 9. Yaho rero ugwaruka aba imisore n'inkumi nabo bubatse nyene n'abapfakazi baratumiwe muri iyo misa yo kuwa gatandatu saa 9. Ni iyo programme niyo twateguriye abantu ku munsi w'Imana. Rero ku itariki 14 ari wo munsi nyezina duhimbaza Umweranda Valentino, tuzoca tugira imisa rero yo gusozera iyi ndwi yahariwe Valentino Mweranda. Duhere ku ntahe z'abazoba bahuye na Yezu, hanyuma dusozerere ku nkuka y'imisa. Niyo programme uko imeze. Ico twashaka ubu ni gutumira abantu bose b'imigwi yose ngo bazoze bitabe izo nyigisho twabateguriye, inyigisho nziza kandi zikomeye kugira ngo abantu bakure bakomere mu buntu no mu bukristo.
hanyuma kandi turatumiye abadashobora kuza ngaha kuzokurikira kuri Radio Maria, kuri Facebook, kuri Zoom no ku bundi buryo abantu bose bashobora gucako muri iyi minsi kugira ngo bakurikire ibiganiro. Uyu mwaka twashimye ko tutagira ibyo gukesha kubera ko twabiheruka vuba, kandi turavye indinganizo y'iki gihe twabonye tuca dusubira kugira ibyo gukesha ubunyene, ahubwo tuzobigira ikindi gihe, ariko twashimye gusozera ku munsi w'Imana ko tubona ko tugize ibyo gukesha nibyo hariho abo byorohera, mugabo hariho abo bidakundira. Kubera ko uyu mwaka rero bitakunze ko abantu bose basozere umwaka kumwe natwe kubera tutashobora kubakira bose, twashimye kugira ibirori byo gusozera dushobora kwakira abantu bose bazoba babyipfuza, tudashizemwo rero bya bindi byo kuharura ibibanza no kugara kugira ngo ibibanza twakira abakwiranye n'ibibanza gusa. Uyu mwaka twashimye ko biba ku murango, kuko tubigize mu ijoro haca bamwe ibintu byo kuhagarika abantu, kuko mu ijoro ntidushobora kwakira abantu bose, ariko ku mutaga bizoshoboka. BTV Burundi presents B News.